twebwe dushigikiye kandi dushima ingingo irya sentare yafashe yemeza yuko leta y'u Burundi yatsinzwe mu rubanza abayitwariye bari bashikirije iyo sentare. Tugasaba yuko urwo rubanza goshirwa mu ngiro, hanini mbere tugasaba gufungura abo bose bapfunzwe bazira zirya njyane zo mu 2015. Ikindi naco nuko ho kugururwa urubuga rwa politike mu Burundi kugira ngo abantu bisanzure mu gukora inshingano zabo za politike niyo bo batavuga rumwe leta. Ikindi gukuraho ijya mitahe ihagarika abanyepolitike batavuga rumwe na leta, abo muri societe civile, abamenyesha makuru, kureka abantu bagataha bagakora inshingano zabo nk'uko vyari kera. Hanyuma gushiraho uburyo bwo kuvugana renegociation hagati ya leta hamwe n'abo batavuga rumwe bari hagati mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Ikindi murazi neza yuko hari abantu benshi bazize ijya manda itemewe n'amategeko basiga impfuvyi. Aha rero tugasaba yuko hobaho kubashumbusha, kuko urumva iyi leta yo nyene yatsinzwe muri uru rubanza niyo ifise uruhara muri uru rupfu rw'aba bantu bapfuye ataco bazira. Ikindi gikomeye nuko tuvuga yuko hobaho ugukugwa ibigwanisho mu banyagihugu, cane cane mu mbonerakure, kuko murazi yuko ifise ibigwanisho zambara impuzu z'igisoda nk'uko mengo ni bamwe mu rwego rujejwe umutekano mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose ni ibintu dusaba